Yesu Kristo ashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Mugorora ibiganza turamukanye mu izina rya Yesu. Amen. Turashimiye Imana itugiriye ubuntu. Uyu munsi duteraniye hano iragahezagirwa. Turamaze kumva ko tuzoca hose uzomenye ko ari ibihe, hanyuma uhagarare neza. Dushimiye n'ababyeyi bacu batwibwiye ko kugira ngo duhagarare imbere y'umugeni wa Kristo Yesu abaduhere umugisha. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya ibice 54. Dusoma umurongo wa 11 n'uwa 12. Yesaya 54 umurongo wa 11, 54, 11 na 12. Kandi turaza kuririmba ko kuririmba ndetse n'amavuta. Abamizisi bacha babaregera hajya turirimbe. Yesaya 54, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya 54, 11 na 12. Turaza ko twese twamaze kwashika. Dusome twamaze kuhashika twese. Avuga ngo ewe uhahazwa ukazungagizwa n'inkubi y'umuyaga, ntugire ikikuremesha. Ehe, nzokubakisha amabuye yitwa simaragido, amatanguriro yawe nzoyubakisha ayitwa safiro, iminara yawe nzoyubakisha amabuye atukura, n'ibirimba byawe nzobyubakisha amabuye akayangana, kandi uruzitiro rwawe rwose nzogubakisha ay'igiciro. Mwese muvuge muti amen. Tuzakuvuga n'ijambo, mutwe w'amajambo tuzakuvuga uyu munsi ni ijambo rivuga ngo Imana ikubake ukundi gushasha. Cyifurizo mwicarane ati Imana ikubake ukundi gushasha. Ibihe birasambura. Muhagarare turirimbe. Imana ikubake ukundi. Uyu munsi bazi yubake. Haguruka turirimbe, haguruka. Haguruka turirimbe umusenga. Unafashe biha byose kushikana kuri data, anganiza mu bigoye. Uguseka, unafasha
yavuzwe dufashe. Imana idufashe. Yesaya Imana yamuhagurutsa nk'umuhanuzi kugira ngo ahanure Isirayeli yizigire Imana. Isirayeli yizigire imbabazi z'Uhoraho kandi yongera inamuremesha, kuko yari yahuye n'intambara, bahura n'ibikomere bikomeye cyane, bagira agahinda mu mitima yabo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Umuntu arashobora guhura n'intambara akagira ibikomere mu mutima, ariko muhumure, turafise Imana ivura ibikomere byo mu mutima. Haleluya, haleluya. Turafise Imana ivura ibikomere byo mu mutima. Turafise Imana itanga imbabazi. Isirayeli yari yarahuye n'agahinda kuko barakunda guterwa cyane, hari n'aho baja mu kinyago bakamara iyo iminsi yo, ariko Imana ntibareke. Musomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya nko mu gice cya 29 ku murongo wa 11, muzohabona Yeremiya ariko arabasengera kubera ibibazo byo mu bunyage. Mugabo ati naho bimeze uko, ibyiyumviro Imana ibafise ko ntabwo ari iby'ibyago, haleluya, ariko ni iby'amahoro. Bari bamuri kumenya Imana iri gufitiye ibyiyumviro by'amahoro. Uyu Yesaya ubu butumwa bwari mu butumwa bwo guhumuriza. Mana yaje Isirayeli, uyu munsi ntituvuga Isirayeli, ariko tuza kuvuga wewe. Wiyumve ko Imana iri kuvuga Isirayeli, iri kuvuga wewe na jewe, kuko iraza aho turi, iraza intambara turiko turahura nazo mu rugendo, iraza amageragezwa turimo, irazi ko turwana mu gatondo, umugoroba, ijoro n'umurango. Yesu ashimwe. Kandi irazi ko muri izo ntambara turwana hari izidukomeretsa. Hano Bibiliya yavuze umuyaga. Umuyaga umwe wese arafise umuyaga uriko uramuzungagiza. Hari abafise umuyaga wo bariko bazungagizwa n'amahera y'inzu, babona itarike yageze bakabona ntazova. Hari abazungagizwa n'umuyaga w'indwara, umuyaga w'ubukene, umuyaga w'ibintu bitandukanye, umuyaga wo gukenera umwana kandi abandi baguma bibaruka nawe utamuronka. Uwo wose n'umuyaga, ariko uyu munsi ndafise ihumure. Haleluya, ndafise ihumure ku muntu ariko arazungagizwa n'umuyaga. Kandi ntimwiremeshe ca agahuzu karavuga, mugabo uravye mu mutima Imana igaciraba hariya uramuhira, hariyo umuyaga mwinshi, ariko humura. Imana yabonye Isirayeli ariko azungagizwa n'inkubi y'umuyaga, na wewe yakubonye muri uwo muyaga urimo, ivuga ngo zokubakisha, haleluya, amabuye ya simaragido. Mana we izokubaka. Imana ihumuriza Isirayeli, yaratumva Yesaya haguruka. Isirayeli yatakaje ibyizigiro, mu kwizera yasambutse, mu rukundo yasambutse, mu byamyemu yarasambutse. Ntibagifise gushikama ngo banyizere ko ndi Imana yabo. Genda ubabwirire ko naho bimeze uko basambutse, ndafise umugambi wo gusubira kububaka. Haleluya, ndafise proje yo kububaka, kandi sinzabubakisha ivyondo, sinzabubakisha amatafari canke ibinombo, nzabubakisha amabuye ya simaragido, n'ayitwa safiro, n'ayatukura. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngira muri kumwe
ibintu bisambura birahari, ibihe birasambura, hagere ku ndwara ho n'ibindi bindi. Indwara zadutse mu rugo, ibibazo biba bibaye ibibazo, ntunatera imbere. Kandi hajya muze musenga, mubwire Imana ati Mana turinde intambara zo mu ngo, abubatsi muturinde indwara mu ngo, turindire indwara abana kuko birasambura. Bazabona Yesaya afise iryo humura, ewe uhahazwa, ewe uriko urazungagizwa, ewe ufise intambara, ewe utabona inzira aho zizoca, ewe utabona ivyabo aho bizozanana, jewe uhoraho ashimwe Yesu. Ntiwihebure canke ngo ucike intege, ndafise umugambi, Imana irafise umugambi wo kugirira neza abantu. Imana irafise umugambi wo kugirira neza abantu. Imuhumure, Imana irafise umugambi wo kugirira neza abantu. Imana irafise umugambi wo kugirira neza abantu. Imana irafise, oh Imana irafise, uyu munsi Imana irafise, iki gitondo Imana irafise, oh Imana irafise umugambi wo kugirira neza abantu. Imana irafise umugambi wo kugirira neza abantu. Nzobubakisha aya mabuye, nakurikiranye amateka y'aya mabuye, sanga mu birimba vyubatse 12 bigize umugwa wo mw'ijuru, sanga aya mabuye Imana yavuga kubakisha Isirayeli arimwo. Muzobisome mu Vyahishuriwe Yohana 2:19, muzobona mwaya mabuye. Muyandi magambo Imana yavuga ati jewe sinabubakisha ibintu vyo mw'isi, nzobubakisha ivyo nikuriye no mw'ijuru. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Amabuye yo kububaka nzoza ndayizaniye. Ayo Salomo yubakishije urusengero bayakura hariya mu misozi yiwabo, mugabo jewe nzobubakisha amabuye nizaniye. Imana izana ibintu bishasha kubaka inzira yawe. Zoyitunganiriza neza, nze ndayazanye, sinzokoresha ayiyo murayamenyereye, nzokubakisha ibintu batamenyereye. Kuko Imana mu bumana bwayo ikora ibintu bitamenyerewe. Hari umunsi Imana yigera akora ibintu bitamenyerewe mu gikorane cyarimo Hezekiya ca Pasika, vuga ati nkora bitamenyerewe, ibintu bitari vyitezwe, ibintu bishasha. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu abubake. Mu bisanzwe iki gihe turimo ni igihe c'iherezo, niko Pawulo yakibariye Timoteyo, abwira ngo mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye. Uko yabidondaguye bizokurikirana ivyo sinirwa ndabicamo, kandi ivyo bihe bizoba ari ibihe bitoroshe, bizosambura abantu bareke gusenga, abantu bareke gukorera Imana, abantu bareke kugororoka babihebe, ibyo kwezwa babihebe, ibyo gutungana babihebe, abantu bikunde gusa. Yesu ashimwe. Mugaca aramukebura ngo ariko weho mwana wanje Timoteyo, haleluya, haleluya, niwabona ivyo bihe wewe uzugume mu vyo wize ukavyizezwa, kuko wa Timoteyo abakwigishije, haleluya, urabazi bariho, haleluya. Ubutumwa wakiriye ni burya nyene,
Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umviriza rero, tugira dusoma umurongo ukubake. Dutegerezwa kuva buri munsi twubatswe. Imana itwubake gushasha. Hari umunsi Imana yamanukana Yeremiya ku nzu y'umubumbyi, ibona ariko arabumba. Inzu y'umubumbyi niyi turimo. Ngo ikintu ariko arabumba kiramwiyaka uwo mubumbyi, kimenekera hasi kirononeka. Mugabo ngo asubira kucakira, aravuga ati naho cononekaye sindakirekera, agisubiza mu biganza. Haleluya. Uyu munsi Yesu agusubize mu biganza, wagisubiza mu biganza, wasubira kubumba ukundi gusha ikintu kimeze nk'uko agomba. Acavuga ati nimwumve emwe banyeshibitoke, nk'uko ibumba riri mu biganza by'umubumbyi, niko namwe muri. Yesu ashimwe. Muri mu biganza byanje, ariko nubwo biri uko hari ibyabononye, mugabo ndafise umugambi, ndasubira ndabubake. Imana isubire ukubake, Imana isubire ikubake. Uyu munsi Mpemu na Yesu n'Imana bamanutse bafise umugambi wo kukubaka ukundi gushasha. Dusome ijambo ry'Imana, ndabereke umudamu yari yarahuye n'ibihe akazungagizwa n'inkubi y'umuyaga. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko igice ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko, dusome mu gice c'indwi. Mariko igice c'indwi, dusome ku murongo wa 25. Turasimba kureka tuza kuhasoma hose. Havuga ngo Yesu akiza umugore arwaye ubutinyanka umukobwa wa Yayiro. 25. Kandi umugore arwaye ubutinyanka yarabimaranye imyaka 12. Yababajwe cyane n'abavuzi benshi, bamumarisha ibintu byiwe byose, abitanga mu ingemu, ntiyagira icyo bamumarira, mbere arushiriza kugwara. Yumvise ibya Yesu, haleluya, araza aca hagati y'ishengero, amuturuka inyuma, akora ku mpuzu yiwe. Yari yibwiye ati niyo nokora ku mpuzu yiwe gusa nokira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri wiwe yuko akize ico cyaha. Ako kanya Yesu yumva muri we ubushobozi bumuvamwo, ahindukira abandana n'ishengero, arababaza ati ninde akoze ku mpuzu zanje? Arabishura. Abigishwa biwe baramwishyura batubona abantu bariko barakubanda, nawe ukagira ngo ninde ankozeko? Aberaguzamwo amaso ngo abone umukozeko. Uwo mugore aratinya ahinda agashitsi kuko azi kimubayeko. Araza amwikubita imbere, amubarira iby'ukuri byose. Yesu ku murongo wa 34, Yesu aramubwira ati mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro, ukire rwose icyago cyawe. Amen. N'uyu mudamu yari yarahuye n'inkubi y'umuyaga witwa ingwara. Bibiliya ivuga ko yabimaranye imyaka 12, kandi Bibiliya ivuga ko bari baramumariye kwibyiwe. Nta mudogiteri n'umwe atari bwajeko. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe.
itongo yari afise yari yarariye. Nimba yaratunze n'inka cyangwa intama cyangwa ibitungwa byose atunze yari yarabimaze. Abantu bose bari baramutaye. Muri Isirayeli ntiyagiterana mu materaniro, kuko ufise ikintu mu Bisirayeli kitameze neza. Hari ibintu utateranira mu materaniro, wabanza ukarindira. Ntiyagikorana. Ariko ndakunda Yesu. Bibiliya ivuga ngo yumvise habari ya Yesu, yumvise amakuru y'ibya Yesu, yumvise ko Yesu ari umukiza, yaje gukiza imitima agakiza n'imibiri. Yumvise ko Yesu ahindura ibyase guhinduka. Haleluya. Yumvise ko Yesu akora byose neza. Yumvise ko Yesu atakimunanira. Ayo makuru akiyumva, aravuga ati jewe naho maze imyaka 12 bimeze uku, ko ngiri ubuntu nkumva amakuru ya Yesu, reka ngende ndabe Yesu ko hari icyo yonkorera. Hari umuntu yaje hano kugira ngo arabe ko Yesu hari icyo yomukorera. Ndagufitiye iganuke, Imana igirisha ikiwawe ikubaka ukundi gushasha. Acaragenda. Yesu nawe agiye mu bikorane, yajyana n'ingugu gisengero n'abigishwa biwe. Mugabo ati je Yesu, intumbero yiwanje ni ugukora kuri Yesu. Amen. Sinkora ku muntu. Petero impunzu yiwe ntakiza kumfasha. Impunzu ya Simoni ntakiza kumfasha. Impunzu ya Yohana ntakiza kumfasha. Vise intumbero yo gukora ku mpunzu ya Yesu. Amen. Oh, haleluya. Uyu munsi uduze ukwizera kwawe gukora kuri Yesu, agukorera igitangaza. Amen. Vise intumbero yo gukora kuri Yesu. Yesu nawe yagendana na protokolo. Abantu biyemera bari batukamukorako. Mugabo ndakunda uyu mukenyezi, yari afise intumbero. Aravuga ngo naho abantu hari benshi, ndabandana. Bibiliya ngo here mu gihe cya Yohana Umubatizi, ubwami bw'Imana ngo barabubandanira, kandi babandana babunyakurisha ubuhizi. Haleluya. Ndaza kubandana. Bibiliya ivuga ngo arabandana. Ati jewe mumbise mureke ntegerezwa gukora kuri Yesu, kandi ntegerezwa gukira iyi nkuru y'umuyaga maranye igihe kingana uku. Uyu munsi ko nagira ubuntu bwo kumva amakuru ya Yesu Kristo umunyabubasha, ntegerezwa gukira. Arabandana agenda pole pole. Sinzi ukuntu acishije ukuboko, ngira ngo haragenda. Sinzaho yacishije ko yari akikijwe na protokolo, acisha ngo ngaha acakora kuri Yesu. Gira umwe kubati kora kuri Yesu ari ngaha. Mubwira ati kora kuri Yesu ari ngaha. Mubwira ati kora kuri Yesu agukure kuri kwico cyaga ari ngaha. Ako kanya cyangwa yari afise kica kirahagara. Yesu nawe ariko aragenda, yumva hari ibintu bikoze igitangaza bivuye muri we. Ndakunda Yesu. Ububasha bw'Imana bwari muri we buratinda buca no mu mpuzu ya Yesu. Oh, haleluya. Uyu munsi ububasha bwa Yesu bukwinjiremo. Asharabaza bigisha ati nindaronze. Petero ati none ga Yesu, we muri aba bantu bose womenye ugukozeko. Atahubwo ongera tubandanye urugendo
tugiye tugenda dusanga umwana wa Yayiro agiye acikana. Oya jeni tubandanya ntabonye umuntu angoze uyu munsi Yesu ahagarare ku bwawe. Haleluya, haleluya. Gira muri kubemba uyu munsi Yesu arahagaze ku bwawe. Uyu munsi Yesu wamwigemewe arahagaze ku bwawe. Ewe musore we Yesu Kristo umunyabubasha, iki gitondo muri iri teraniro arahagaze ku bwawe. Ewe wa mumama, ewe wa mugabo, uyu munsi Yesu arahagaze ku bwawe. Umaze iminsi ufise inkubi y'umuyaga, uyu munsi Yesu arahagaze ku bwawe. Niwagira kwiyubakira. Ntitubandanya mutangiye umuntu amazeko. Wa mudamu nabaho yarabe abona ati wapi sinogenda nanje ntashimye kubona mpuye na Yesu. Acaraza usomye Bibiliya ivuga ngo yikubise imbere, wamwikubita imbere, aramubwira ati nyakubahwa Yesu. Haleluya, haleluya. Mfise ikibazo iki kandi nari ndakimara imyaka 12. Abaganga nta bitaro ntari bwinjiremo, nta centre de santé ntari bwajemo. Bagumye bandangira imiti yo muri Sarama ya hehe hose barananiwe. Mugabo uyu munsi hari umuntu yazindutse aratangaza amakuru y'ivyawe. Cyandavyizera bamutangaza amakuru y'ivya Yesu. Ngiro muri ko ati tangaza amakuru y'ivya Yesu. Navyizeye none ishengereke bariko barumva bakubanda ari benshi. Jewe naravye aho nca biranga, mugabo ngerageza kubandana sinaravye nakatwazananye. Jewe nibaye ko kugatwe kiwanje kuko nije nari ngo cyanda gukora ko ndagukozeko ivyanje byaciye bitora umurongo. Ubu rero ndakize. Urakoze Yesu, wakoze guca muri iyi nzira. Ati mbega Yesu wari uroye ati je ngiye hariya kwa Yayiro timugana na wewe nabonye yuko hari ibintu biza kugenda neza. Icyo gituma naciye muri iyi nzira. Yesu ace mu ruhande uherereye. Amavuta ari hano mana. Yesu imbere yuko kukwanze kurangira, imbere yuko kukwanze kwa gatatu kurangira, aca mu ruhande uherereyemo, aca mu ruhande uherereyemo. Hari ibintu wagerageje biranka, hari inkubi y'umuyaga wahuye nayo, ariko Kristo Yesu umunyabubasha ufise urupfunguruzo ugurura ntiyagira uwugara. Mwene Dawudi aciwawe aguharire, aciwawe akubohore, aciwawe agukize, aciwawe akubake, aciwawe atunganye ibidatunganye. Ndakunda Yesu aca mutekerera ijambo aramubwira uhuye na Yesu mana ijambo yamubariye ku murongo wa 34. Yesu aramubwira ati mwana wanje, oh haleluya, mwana wanje, mwana wanje, ibyo barimo nari narabibonye, ariko uyu munsi genda amahoro. Haleluya. Ukwizera kwawe kuragukijije. Genda ukiri icyago cyawe, ntuzosubire kubabazwa ukundi. Jewe Yesu ndakubatse gushasha. Haleluya. Ndagusubiyemwo, ubuzima bwawe ndabusubiyemwo, imibereho yawe ndayisubiyemwo. Abari baragukengereye
haleluya, icyago cyawe ntuzasubira kukibona atahana itangazo rivuye ku mwami Yesu. Uyu munsi utahana itangazo rivuye kwa Yesu, atahana itangazo. Ati subira muri korale sha, subira ndakunda Yesu na kandi jewe Yesu sindagukijije buhoro, ndagukijije rwose, kuko Yesu ntapfupfa. Yesu aguhinduriye ubuzima, arabwubaka neza. Yesu aguhinduriye imibereho, arayihindura neza. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cyaho cya 20. Byakozwe n'Intumwa igice cya 20, niho twiraturaba ijambo cy'Imana twubakisha. Havuga ngo nibaza ko mwagezeyo mwese. Yari Pawulo ariko asezera abakuru muri Efeso, ivyo yababwiye hari inyuma sindabicamo, muzobisoma namwe murabwira. Yagiye amagambo narayasomye cyo mw'ijoro numva ndafashijwe gusa. Havuga ngo kandi nanone mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo rishobora kububaka no kubahera ibiragwa hamwe n'abejejwe bose. Yesu nashimwe. Munamuke Pawulo igikorwa ciwe muri Efeso gisa n'ikiriko kirarangira, ariko arasezera afise intumbero yo kuduga i Yerusalemu. Ni naho yafatiwe. Yesu ashimwe. Akoranya abatama bo muri Efeso, bari barongoye amashengero, ivyo sinabijamo. Arababwira ngo kandi ndabaragije Imana kandi mbaragije ijambo ry'ubuntu bwayo rishobora kububaka, rizobubaka. Ijambo ry'Imana niryo ritwubaka. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Tugijambo Eliya ahuye n'imiyaga, inkubi y'umuyaga wa Yezebeli mw'ijuru barabiravye. Igihe yariko arahunga ari mu bugaragwa bw'i Berisheba, yagiye hari abati none biragenda gute, biraherera he? Araryama yisabira gupfa. Yari yasambutse, asambuwe n'inkuru za Yezebeli. Mugabo ndakunda Imana. Mana niheba umuntu wayo. Mw'ijuru baca baracumbira beringana nk'uko, barondera n'amazi, bati shira Eliya ry'ijambo. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Bazanira Eliya ararya. Eliya amaze kurya aca asubira araryama kuko ntiyarahaze. Mugabo mw'ijuru baravuga bati musubire mu cumbe mumushire. Baca barasubira barondera irobe. Abantu bakera rero hariya bararya. Barazi ko no kwa Aburahamu bari intare batatu abamarayika. Bayiriye yose. Na Sawuli muzosome igihe yari kumwe na Samweli, ariko amubwira Sawuli byo kuba umwami. Bamubwira ati yakira igikenye. Bamuhaye igikenye cy'inka. Bavuze igikenye ni inka igabuyemo ibipande bine. Kya yose uyimare, hanyuma ndakumenyesha ibiri mu mutima wawe. Ayiriye ahazi inda igera hari Samweli aja mu mavuta amwambia tumva sikia Sawuli sikia jindogoba zaso zatakaye bazurekane n'ivyo zirahari. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Jindogoba zirahari nibisure kugwagarika umutima, ahubwo hari ibindi ngira mumenyeshe Imana yantumye. Wewe uzoba umwami w'ihanga rya Isirayeli.
Yesu ashimwe. Eliya rero baca bamuzi, marayika amugaruka ko ubugira kangahe? Ubugira kangahe? Ubugira kangahe? Uyu munsi Imana ikugarukeko ubugira kabiri, ikubake gushasha, ikuzanira ijambo ry'ihumure, igukorera igitangaza, ikuremera ishimwe, iguha indirimbo. Haleluya. Hari igihe yaje ubwa mbere ikubwira ko izoguhezagira, ikubwira ko izokugirira neza. Harageze kwiza ubugira kabiri ikagushitsa mu masezerano. Eliya carajya acarabandana, ibyabandanije muca mubibona. Hano rero uyu mukozi w'Imana Paulo acababwira ati jewe ndaduze Yerusalemu, namwe aho musigaye ndazi ko hatoroshe, inyigisho z'ibinyoma zishobora kwaduka, abantu bashobora kubagwana, imiyaga mushobora guhura n'umuyaga, ariko icyo ndabaragije Imana. Haleluya. Ndabaragije Imana, kandi ndabaragije n'ijambo ryayo ry'ubuntu, kandi iryo jambo nimwarigumamo rizobubaka, rizobatondeka neza, rizobaha gusa n'Imana, rizobaha kumera nk'Imana, rizobaha kuvuga nk'Imana, rizobaha gukora ivy'Imana igomba, rizobaha gusenga. Oh haleluya, oh haleluya. Iryo jambo rizobakomeza. Abantu nibakigira ijambo ry'Imana, amabibiriya bakumura kwa Mungu, baza mu rusengero bamugera muhira. Haya majambo dusomye ugashika muhira ukayasoma, ugacubwira Imana ati Mana, aya mabuye ndagomba kwabaha mu rugo rwanje. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ndagomba kunyubaka mu mutima, ndagomba kugirira neza, kuko aya mabuye byasobanura ngo Isirayeli yaratakaje icubahiro, ariko zosubira kugarukana icubahiro muri Isirayeli. Umiriza, byasobanura ngo Isirayeli yarahuye n'ubuzima bugoye, ariko zosubira ndayubake gushasha, ndayizanira ubuzima bwiza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Byavuga ngo Isirayeli yarahuye n'ibihuhusi, umutekano urabura. Haleluya. Intambara ziba intambara, ariko Isirayeli zoyubaka, ndayizitirire, igira umutekano. Haleluya. Byasobanura ngo Isirayeli basa n'abariko barayinzingazi, ariko nzoyubaka, ndayishira ahantu hatagira inkomanzi, ndayizitirire. Haleluya. Abantu baraba amashengero, mugabo uruzitiro rw'impemu rwarasambutse. Uruzitiro rwarasambutse, ariko uyu munsi Imana ikubake, Imana ikubake ukundi gushasha, Imana ikubake ukundi gushasha, Imana ikubake ukundi gushasha, Imana ibubake ukundi gushasha. Hariya mu ngo zanyu bamama abagabo, Imana ibubake ukundi gushasha, kuko umugabo arashobora gusambuka bivuye kuri madamu agasambuka bivuye ku mugabo, ababyeyi bagasambuka bivuye ku babyeyi. Iki gitondo Imana ishikeyo, biriya bintu bidatonze yubake, yera kuri uwo mutima wawe, ikubake. Ibyaha by'iki gihe byaragusambuye, ariko Imana irafise umugabo wo kukubaka, wo kukugirira neza. Waburirimbyi yavuze ngo ntituzama tubaba, oya siko bizoba, Umwami ahindura amateka. Haleluya. Haleluya. Tugira gusenga Imana. Nawe urabizi ko wasambuze. Urazi ko hari amajambo ya bene data yagusambura. Urazi ko hari intambara warwanye zikagusambura. Urazi
urazi ko hari ibibazo wahuye navyo bikagusambura. Urazi ko hari ibyo wumvise bakuvuza bikakunanira kwihanganira bikagusambura. Iki gitondo Imana igira isubire ikubake, ukwizera kwawe isubire ikubake. Haleluya. Turaguhaye kazi. Turagusenge Yesu. Turaguhaye kazi. Turagusenge Yesu akubake. Turagusenge Yesu akubake. Nawe urabizi byagusambuye. Ibyiyumviro byawe ntibitonze neza. Niyo uryamye ntugihishurirwa Imana, uransangana bitagira ikimazi. Masengesho yawe warasambutse mu buryo bwo gusenga, ntukiga ijambo mu gukorera Imana